Shalom shalom. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice ca 18 umurongo wa 21 haravuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi kandi abarukunda bazoga ibyo rwamye. Dusangire ijambo rivuga ngo ivyamwa vy'ururimi. Dusomye aya majambo birumvikana yuko ururimi rushobora kwama ivyiza canke ibibi. Ikindi kiri muri aya majambo nuko ururimi rufise ububasha bushobora kudutwara mu bugingo budashira canke mu rupfu rw'ibihe bidashira. Imana yarakoze kuduha uyu munwa, ariko amajambo aca muri aka kanwa n'amajambo ashobora kudukiza canke akatwica. Ashobora no gukiza abo tuyabwiye canke akabica. Umuntu adatsitara mu vyo avuga, uwo muntu abahiriwe. Ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Uwundi muntu ahiriwe ni umuntu adahuruduka mu vyo avuga, kuko umuntu avuga amajambo asunitswe n'imwemu avuga amajambo acumita nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge ruravura. Nk'uko tuzohabwa ingero y'ibikorwa twakoze, niko tuzohabwa n'ingero y'amajambo tuvuga. Umuntu ashobora kurinda ururimi rwiwe n'akanwa kiwe abahiriwe, kuko umutima wiwe aba urinze amagorwa. Ese kwikwegera amagorwa biciye mu majambo uvuga? Uraza uvuga amajambo mabi kusanga abantu bakwanka, ugasanga wikuye kwicubahiro cyose, ugasanga abantu baguhariye ivomo. Ariko iyo uvuga amajambo meza, yo bikuzanira ivyiza, urakundwa, ukubahwa, abantu bakagomba kuza ahuri kugira ngo bumvirize amajambo uvuga. Ese icompa tukama turondera kuvuga amajambo meza yose ashobora mbere no gufasha no gukuza abayumva. Kandi twige kuvuga amajambo make, kuko amajambo menshi ntaburamwo ubupfu. Ikindi nosozererako nuko ku munsi w'imanza tuzobazwa ijambo ryose twavuze rimwe kurindi. Nuko rero wiyubare uvuge make ku neza yawe. Imana ibahezagire.